ahantu hari imana na shetani yamaho. Ivyo mwame mubizi. Urabona avuga ngo abarundi basiba kurima ntibasiba kuvuga. Bacavuga ngo ndashobora kubahagarika ntibasubire gukora bose bagume kubihuha. Ugacuguma bakubita ibihuha bagaca basiba gukora inzara igaciba ejo nk'ubu usivye gukora ngo uriko wumviriza igihuha bimwe bita ngo bisumba kivi ejo ugasonza ugaca widodoma ngo ndashonje kandi ari wewe waretse gukora kubera umuntu yavumenya ati abarundi basiba gukora ntibasiba kuvuga. Mugabo abarundi baragerageje guhanura abandi barundi baravuze bati uja kuba mu Burundi agira amaso ntagira amatwi. None kubera iki twaciye tumera amatwi maremare kuruta aho gukanura maremare? Tumere nk'ababa gumya banga bavuga ngo shirira dushirire tugira amaso maremare hanyuma amatwi kuko n'abakera bari barabibonye uja kuba mu Burundi agira amaso ntagira amatwi. Ugiye urumviriza ibihuha woherayo kuko ahari imana shetani yamaho. Nk'ubu hariho kera Burundi murazi ko bwasa n'ubwafatiwe ibihano bwari bwarahowe amaboko imugongo, no kuvuga hariho abandi baciye bagenda emwe barabucafuza mu makungu barabwambika ibara. Ubu rero babonye izi ngendo zituma Uburundi busubira kumenyekana kuri bijuru ribarikoroze. Abo rero niba uzosanga bavuga bati none tugire gute nitwabuja kubesha mu makungu ivyo twahora tubesha ni yararabibeshuje. Reka basi tuvume duca umutima abarundi bagira umutima uhagaze nimurondere ngo nibindi nimugira amatwi mubone umuntu akubujije gukora umenye yuko ari umwasi wawe kuko ashaka kuzosonza ejo kandi ushonje ejo niwe azoza kukubwira ngo hora binzarira kwisha ngo none nk'ubu ngubona wewe ngo uzobaho gute kugira guhamagarire mu migumuko. Rero muze muramenya muce ubwenge kandi nagenda babwire intare ntigende rihayagiza murigira mubona intare igenda yanitse amenyo hejuru mugifise amenyo akarishe murigira mubona igenda inzara yazishize hejuru mugifise inzara zikarishe. Intare ntigenda irazi ko ari intare. Ikimenyetso cyo mu Burundi ni intare. None ko ari intare kubera iki mwirirwa burata umutwe? Intare ntiyigera ijugumira, intare yama izi neza yuko vyose ibitunganya. Ntigenda rero vuga ngo nca nasama ngo nshashira inzara hejuru ngo nuko ndi intare. Nta numwe atazi yuko yitwa intare kuko niyo iravyeho nyene urayibona. None rero abarundi ko dufise n'ico kimenyetso c'intare tumenye kugenda twemye. Kera twaraciye muri ivyo aho twari twaribagiye mugubu dufise imitima neza iri hamwe urajya muzi kuzovyuka ukaja kubikogwa mugibe inebwe. Ni babandi bavuga bati ikiyago gisumba kivi nyene baca bigira muri ivyo bihuha ariko naganda basabe ntagira umuntu azosubira guhahamuka ngo yumvise ibintu we vuga ivyo wabonye. Kandi urumva umuntu akubwiye ikintu nawe ugacuka ijana n'igihugu umufashije ahubwo akikubwiye cugira ya maso urawe atacubonye acuvuga uti wampenze mwereka. Nico gituma rero nagomba kubaremesha kuko ahandi mubandanije ivyo mwumviriza ivyo ejo tuzosonza twame twicaye ya makungu yoje kudufata mugongo n'Imana ifashe wifashije utifashije ntuzoronderwa abakungu bazoza kugufasha. Nico gituma rero abarundi mwese twigire ku kivi kuko Imana yaratugiriye neza iduhe bikwiye byose vyotuma dushobora gutunga kandi yaduhaye n'ubwenge. Abarundi n'incabwenge zikomeye, ubwo bwenge bwacu tubukoreshe kugira ngo igihugu cyacu tugiteka hamwe n'amakungu yose azohurumbira kuja mu Burundi. Mwarumvise mu ijambo nashikirije navuze yuko Burundi naho bukenye no munsi bishoboka ko gihinduka kikaba igihugu kitazosubira kuremera amakungu. None rero twebwe umurundi wese avuga ati jewe ni n'abankenye no munsi ejo jewe zoba ndumutunzi no munsi naba ndakuremereye ndagusaba gufashe ejo nanje zoba ashobora gufasha abandi. Umwe wese yigiriye iyo nama byoshoboka cyane